Kuvayo igice ca 39 bakora imyambaro y'abaherezi. Za nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama bazijishamwo imyambaro ijishitse neza yo kwambara mu gukora ahera, niyo myambaro yejejwe yo kwambara Aroni nk'uko Uhoraho yabariye Mose. Besaleli ajishisha umwambaro witwa efodi, intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izeraderere nziza zihinzwe neza. Bacura amazahabu kugeza abaye uduhuhwa, baduke baguramwo intahe zo kujererenga muri izo nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izeraderere nziza. Abahinga bavyo baba aribo babikora. Bakora ibizana vy'uwo mwambaro, babitera kuri wo, babitera ku nzano zawo zompi. Umusipi ujishwe n'abahinga, ujishwe kuri wo kuwukenyeza, uba kimwe nawo. Wajishwe nkawo bawujishishije intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izeraderere nziza zihinzwe neza nk'uko Uhoraho yabariye Mose. Batunganya utubuyenge twitwa shohamu, baturumya mu tugenegene tw'izahabu, batwandikako amazina y'abana ba Isirayeli mu buryo bwo guca amagagwe, nk'abaca amagagwe ku kabuyenge ko kudoma ikimenyetso. Besaleli adutera ahahera ku bitugu, ku bizana vya efodi, kugira ngo tubere Abisirayeli utubuyenge two kwibukwako nk'uko Uhoraho yabariye Mose. Ajishisha umufuko wo kwambara mu gikiriza, abahinga bavyo baba aribo babikora. Nk'uko efodi yajishwe, bawujisha mu ntahe z'izahabu no mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izeraderere nziza zihinzwe neza. Bawukora bawukubiranije uringaniye impande zose. Uburebure bwawo bwari itambwe rimwe ry'intoke, n'ubwaguke bwawo bwari itambwe rimwe nyene. Wari ukubiranije, bawudombagiza kutubuyenge mu mirongo 4. Umurongo wa mbere wari umurongo w'utwitwa Odemu na Pitida na Bareketi. Mu wa kabiri hari utwitwa Nofekina na Safilo na Yahalomu. Mu wa gatatu hari utwitwa Leshemu na Shevu na Akilamu. Mu wa kane hari utwitwa Tarishishi na Shohamu na Yasipi. Twagenda turumikwa mu tugenegene tw'izahabu. Utwo tubuyenge twanganya igitigiri n'amazina y'abana ba Isirayeli, twari 12 nk'uko amazina yabo ari 12. Twari tumeze nk'utubuyenge two kudoma ikimenyetso, twagenda twandikwa ko izina mu buryo bwo guca amagagwe. Twari utw'iyo miryango uko ari 12. Kuri uwo mufuko wo kwambara mu gikiriza bashirako imigufu icuzwe mu izahabu iramuye, ikozwe nk'imigozi itsivye. Bacura utugenegene 2 mu izahabu n'impeta 2 z'izahabu nyene. Izo mpeta zompi bazitera ku mitwe yawo yompi yo haruguru. Baraheza barumya iyo migufu yompi y'izahabu itsivye kuri izo mpeta zompi zo ku mitwe y'uwo mufuko wo mu gikiriza. Iyindi mitwe yompi y'ivyo bitsibo vy'imigufu vyompi bayirumya kuri utwo tugenegene twompi. Bayitera kuri vya bizana vya efodi vyo ku bitugu ku ruhande rw'imbere. Bacura izindi mpeta 2 mu izahabu, bazitera ku mitwe yompi yo hepfo y'uwo mufuko wo kugikiriza ku mubuga wawo. Ku ruhande rw'imbere ruhera kuri efodi bacura n'izindi mpeta 2 mu izahabu, bazitera ahahera imbere aho vya bizana 2 vya efodi vyo ku bitugu biterewe, haruguru ya wa musipi wajishwe n'abahinga wo gukenyeza efodi. Uwo mufuko wo kwambara ku gikiriza bawufatanisha impeta zawo n'impeta zo kuri efodi, akagozi ko ku nyuzi z'amasufe kugira ngo ugume kuri wa musipi wa efodi wajishwe n'abahinga. Uwo mufuko ngo woye gukurwa kuri efodi, babike
njeje nk'uko Uhoraho yabariye Mose. Kandi umwinjiro wo kwambarirwa ko efodi Besaleli awujisha mu nyuzi z'amasufe gusa, asatura urwano muri wo hagati nk'uko ikanzo y'icuma, arutera kwa kandi kajishano kameze nk'umusozo karukikuje kugira ngo ntiruze rucike. Ku mubuga w'uwo mwambaro bawutera kudusa n'amakomamanga dukozwe mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere zihinzwe neza. Bacura imidende mw'izahabu iramuye bayitera hagati y'ayo makomamanga ku mubuga w'uwo mwambaro impande zose babirobekeranije. Iyo midende bayirobekeranya n'ayo makomamanga bikikuza umubuga w'uwo mwinjiro impande zose, uba uwo kwambagwa mu guhereza nk'uko Uhoraho yabariye Mose. Kandi bajishira Aroni n'abana biwe amakanzo mu nyuzi zera derere nziza, bajisha n'igitambara co kuzingira mu mutwe mu nyuzi zera derere nziza, n'udukofero dushajije natwo nyene mu nyuzi zera derere nziza, bo n'amabutura mu nyuzi zera derere nziza zihinzwe neza, n'umukanda mu nyuzi zera derere nziza zihinzwe neza, no mu z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama wajererenzwe kw'amabara n'abahinga babyo nk'uko Uhoraho yabariye Mose. Maze bacura akabate nico gitsibo cera mw'izahabu iramuye, bakandika kw'amajambo mu buryo bwo guca amagagwe ku kabuyenge ko kudoma ikimenyetso ngo yerejwe Uhoraho, bagapfundika kw'akagozi ko mu nyuzi z'amasufe ko gufatisha hejuru kuri cya gitambara co kuzingira mu mutwe nk'uko Uhoraho yabariye Mose. Bashira Mose ibyo bahejeje gukora byose, uko niko barangije gukora iby'iryo hema byose, ari ryo hema ry'ibonaniro Abisirayeli bakoze byose nk'uko Uhoraho yabariye Mose, uko niko babikoze. Bazanira Mose iryo hema ry'imbere n'ihema ryo hejuru n'ibintu byaryo byose, n'uturinda twaryo n'imbaho zaryo n'ibiti by'intumba byaryo n'inkingi zaryo n'ibitereko byo kubirokezamwo, n'ico kurenza hejuru yaryo cakozwe mu nsato z'amapfizi y'intama zazizwe mu gahama, n'ikindi co kurenza hejuru yaco cakozwe mu nsato z'ibikoko vyitwa tahashi, n'igihuzu co gukingira ahera cane, n'isandugu y'ibishinga intahe n'iminiho yayo n'umutemere wo guhongerako, n'ameza n'ibintu vyayo vyose, n'imitsima y'ibiterekerwa, n'igiterekwa kw'amatara c'izahabu iramuye n'amatara yaco nyene, ariyo matara yo gushigwa kuri ico n'ibintu vyaco vyose, n'amavuta y'ayo matara, n'igicaniro cacuzwe mw'izahabu, n'amavuta yo kurobanuza abahanga ibango n'imibavu itamirana, n'igihuzu cyo gukinga ku muryango w'ihema, n'igicaniro cacuzwe mu miringa, n'ikintu caco c'insobane cacuzwe mu miringa nyene, n'iminiho yaco n'ibintu vyaco byose, n'ikigarigari n'intebe yaco, n'impuzu zo kubamba ngo zibe urugo, n'ibirimbi vyago, n'ibitereko vyo kubinegamwo, n'impuzu zo gukinga mw'irembo ry'urwo rugo, n'imigozi yago, n'imambo zago, n'ibintu byose byo gukoresha muri iryo hema, ari ryo hema ry'ibonaniro, n'imyambaro ijishitse neza yo kwambara mu gukora ahera, niyo myambaro yejejwe yo kwambara Aroni umuherezi, n'imyambaro y'abana biwe yo kwambara mu gukora igikorwa c'ubuherezi nk'uko Uhoraho yari yarabibariye Mose. Abisirayeli niko babikoze byose. Mose yitegereza ibyo bakoze byose asanga barabiroranije nk'uko Uhoraho yari yavuze, niko babikoze. Mose arabahezagira.